Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yariko yakira yongera ashikiriza imfashanyo igizwe n'imfungurwa bita itende zari zivuye mu gihugu ca Arabia Saudite zitanzwe na fondation yitwa Umwami ikorana na fondation Umugiraneza hano mu gihugu c'u Burundi. Umuserukizi w'igihugu ca Arabia Saudite asanzwe aba muri Tanzania mugabo akaba aserukira ico gihugu hano mu Burundi niwe yararamutse aje gushikiriza ico gikemanyi. Fondation Umwami wa Arabia Saudite ako kaganuke kari kagizwe n'imfungurwa zifasha amagara y'abantu, abana n'abakuze. Ivyo bikaba byashikirijwe na Angeline Ndayishimiye. Abashitsi nkuko mubibona tukumwe n'userukira igihugu ca Arabia Saudite akaba agiserukira ngaha mu Burundi mugabo aba mu gihugu ca Tanzania. Rero yaje aserukira igihugu ca Arabia Saudite kugira ngo badushikirize akaganuke twarungikiwe na fondation y'Umwami wo muri Arabia Saudite kugira ngo natwe tunezeranwe nabo, kandi ako kaganuke kafasha abana, abakuze na cane cane muri iki gihe mubona ko idini rya Islam ryimirije amafungo, kazofasha n'aba Islam ndetse n'abakirisi. Mwabonye ko twatanguye kugaha abana batoya n'ibifungurwa kandi bifasha mu magara y'abantu, kandi murazi ko bice bihurana na cyacimbiro cacu cyo kurandurana n'imizi indwara yo gufungura nabi. Rero sagaseseshwa rumuri muko mubazana mwe ibyo mubona nakaganuke gakwiye kandi biraryoshe. Nifuza ko namwe muri ngaha baca babatekera muze kumviriza ingene karyoshe. Rero twagomba nkuko mubibona twahamagaye abanye bajejwe umubano mu idini rya Islam kugira ngo tubashikiriza ko kaganuke nabo bazogashikirize abandi ba Islam bene wabo, kandi aribo bene wacu kwa navukanye twese dusangiye Imana imwe kandi dusangiye n'igihugu kimwe. Nico gituma mu kagatanga tutazocagura tuti nak'Abayisilamu gusa n'abakiristo na twebwe tuzogafungurako. Nico gituma rero nagomba fata no mwanya ndagashikirize aba anyi bene wacu baje ngaha anyi kugira ngo bace bashikiriza nabo bene wabo kazobafashe mu mafungo, kandi twifuriza n'amafungo meza. Kandi nikimpimbara nuko keshi na keshi amafungo ya Islam ahurirana n'ikarema. Murumva twese duhuriza ku Mana imwe. Nkaba nongeye gushimira ababazanye ubutumwa bazotubwirire Umwami ko dukengurutse cyane, kandi mu cubahiro ciwe turamukengurukiye azagume aroranirwa mu mabanga yiwe atoroshe kurongora igihugu. Murazi ko igihugu nyene kirongorwa n'ubushobozi bw'Imana. Imana izomuhe ingufu yo kurongora abajejwe, ndetse niyo fondation ibandanye ishinga imizi. Turabashimiye cyane, murakoze. Angeline Ndayishimiye kandi yongera akavuga ko igihugu ca Arabia Saudite cemeye ko kigiye gukorana n'ivuriro Polyclinique Umugiraneza mu gufasha kuvura indwara y'umutima ku bana bose baba bavukanye umutima ugurutse. Ndabashimire cyane ku muhango baduhaye ko uzogaruka gukorana na fondation Bonax Umugiraneza, na cyane cyane ku gikorwa c'ubuganga ku rwego rwo hejuru. Twoga tubashimira kandi ko bigeze kuza kudufasha gukora abafise andwara y'agaharage cataract, kandi byagenze neza. Ubu rero tuvanye tumvikanye ko bazoca baza kudukorera abana batoya bagendana indwara z'umutima. Murazi ko abana benshi bavukana imitima yugurutse, bigasaba ko baja gukorerwa mu yandi makungu. Ubu rero bagiye batwemereye ko bazoza gufashanya na Polyclinique Umugiraneza mu kuza kuvura iyo ndwara z'abo bana. Murakoze cyane.